Mazoma ni Karene. Dites-moi, monsieur Raoul. Ubuju. Raoul Jean-Flori. Ouais, merci bien. Mwabakobwa mwe. Muri mubikiri mudafise nimero yanje. Jewe daddy. Daddy Raoul. Imana yoma nkaba daddy. Mo Imana ntikabime kubera. Ntikabime kubera. Muragowe abantu bariko binyegeza mu budadi kugira baje amahera y'abakirisu. Nous connaissons des histoires mu ma famille ama histoire atangaje kandi ababaje arateye agahinda ubunye rero abantu bakora tora ubwenge bavuga ati no Daddy yaranyishara nunu jaramaze umuryango yarabimaze daddy Imana tubabarire tugira tubivuge ushika saa 3 abadadi abapastor abaprofeta kwa twumviriza mushake muhamagara Imana ngwitwice canke igiriki muga Imana yacu irumva kandi niyumva amasengesho abantu batari mukuri muga urazi ko bon nubwo biri uko hajyanye umujyambwa abumwe agatukisha umujyambwa hariho badadi bavre duhere kuri Imana abukuri duhere kuri bavre basenga mu mpemu no mukuri badusengera batwitaho kandi bagiye abakozi b'Imana bavre bagira nibanga uzi ko uzawumva ngo hari ikintu cyambabaje je ndakijijwe no kushengera wakitse warababaye je narababaye ntombona uko we ku bintu mbwiye ubunyene inyuma ya micro ibintu mbwiye wewe wewe ya frema urazi ko garawure ngahanye hariho ingo imbere yuko umugore afata decision abanza kuvuga ngo nge maze daddy apana aya mwe murabesha je nibaza yuko mwega bakizwa afete muri abuse afete bari ko turi live me yes nibaza oh la la bari kutwandikira message wari kumiwe ugasanga ijambo rya nyuma mu rugo rifise daddy ariko muciga ntibababwiye yuko na pare marene burya baza ibintu byarabaye nabi bagaca avuga ngo je ngumugabo wanje cyangwa umugabo wanje gusa umunyamwuka oh la la niyo mpamvu tutumvikana abanyamwuka tugira tuvugisha abantu rero abantu muri ko batwumviza batari mu mwuka abataraba umwuka mubanze muje ku ruhande batari mu mwuka muriza zi shirashaka kwindi nsamirizi turabahevye mwebwe utugira tuvugira bari mu mwuka bantu b'Imana tuko tubivuga nk'uftina ako si blague mugabo si blague abantu bararushe no kumva baremerewe no kutidegemvya mu bintu vy'Imana abantu impamvu baba profita canke abantu impamvu bagira ingorane umuntu normal mu mana n'ahantu dukirira mu mana n'ahantu Yohana warusa niho woronkera amahoro woronkeye gutabagwa woronkeye kubohoka woronkeye gukira rero akenshi iyo umuntu yiruhiye ugaca umutegera mu mana umurozi dufite nk'ubu iby'ubuzima bwawe byarakunaniye iby'urugo byarakunyamugabo canke nyamugore arakugoye hama umuntu agaca gufatira aho nyene uyu muntu wakugenza ufashaka nawe ugaca usanga kubera izo ntege nke zawe kudakura mu mpemu ukutamenya ukisanga baragukoreye ko pa rero barakurangije tuve muri ivyo bintu abstrait tugere mu bintu concret iyo tuvuga ngo barakumaze barakumva ndashaka tuvuge histoire kugira ngo nimba ari umuntu ariko arabibamo no munsi nawe nyine atora ubwenge kuko ari abantu no munsi bako atora ubwenge avuga ati finalement jewe sindiko natera imbere finalement Imana yari yamezagije akazi Imana yari yamezagije iki mugabo okay tubanze duhere kuri analize y'umuntu narize navuga yigeze kukubaza arumva yigeze kukubaza ati wewe mbwira business umuntu yokora abije buja na town nabiza abantu benshi bakaba twumviriza ba Felix bande ba Barry Blair ba Mama Nelson Mandela n'abandi benshi bakaba twumviriza ati tubwire namwe ke mudufasha
mutubwire ikintu twokora twese turashaka amahera ego abamanutse baza ngaho Bujumbura bashaka amahera abariko baja ya Serbizare manye zanutse n'abakoreye zakoreya muri uyu muji ngaho bashaka amahera bose dushaka amahera aha twazinutse kubera iki amahera wewe uri kuja muri vile gukora iki kugira ugiye kwifotoza ega n'amahera twese tuko turoninote tubwire rero ngaho mu gisagara ca Bujumbura amahera tworonka ikintu twokora kugira ngo turonke chaque dimanche costume n'ikirato n'ishati na cravate na kakanu bashiramo yo ariko murabegwa sha murabegwa na kakanu bashira mu mufuko wewe kubita wewe kubadida nakuna ari muragira aho go daddy ngiye yambaye kiratu gishaje ategeza gukubita imigere avuga ngo Yesu yagira ku mazi yerekana kiratu yagira ku mazi aratambuka ariko gutambuka n'ibyari kudukubita imigere share ko tweke ico kirato naco tugura kirato turiko twitegura mariage sawa naco turiko turaza chaque dimanche kwambara costume ebana jire ishati byo ikirato byose aho umva ku mugabo mami nawe mami ujya nakunze kumvikana cyane oya na mami mugabo mami ajya ni ikintu gikomeye cyane mami swati bayambaye baza yarishe swati gitenge cyangwa umurobe wa fresh na sakama yes mark kirato mark akorera gakundaga akorera ku subyumva se hanyuma kandi ubure ayana babana mota neza gutuntu tuvuye hiyi utwangahanya yagabura ikundaga ma subyumva se hanyuma ubyumve monsieur yambaye costume n'ibintu bijana na costume na mami yambaye ivyo ngibi chaque weekend chaque dimanche aho twavuze mbo tuvuga ivyo tubona bigaragara mu rushengero niko tuvuga amamanza bitabira samedi oya bamamira badati ntibaja mu manza ninke oya abantu bo hejuru sati baraza iri none sizane zibera ku kiyaga Tanganyika baraziga muri ajya masare ntibaza oya muri sare ntibaza ego bashuigwe kandi rero nabo rero bafite protocole ndende urazi gituma n'abantu oya apana babodi n'abantu basigaye bazi ibintu protocole zurabe abantu b'abanyecubahiro aza urubanza rwatanguye hama kagenda rutarahera akona kwa imani zo batwika ngabo twebwe kuzuba wewe ngubirahuri ngo nibinakwiye wewe washitse kare na deko nibaranayimara hanyuma urubanza none ngo haraho cyo twihutira wacho twihutira mugabanye kwiye ani urumva ngo hacho twihutira bareka dutwikurura umva twebwe nitugira niyo tuja mugabo wewe aza urubanza rwatanguye hanyuma akaca agenda rutarahira se nivyo rero bita protocole en fait hariho n'abatwa umva mukuzi uko onye hariho n'abaza imbere yabo kugira ngo mu nzira ntihagira abantu bakorako yes kugira ngo ntihagira abantu baza kubukubwira okay turiko turatera imbere ivyo ni ibintu bigaragara tubona inyuma y'ivyo bujyanye ari ibintu bitagaragara hagati aho nawe uciriyemo agenda kubwira ko jana ndakijijwe ndumukije hari un jour umukozi w'Imana bon sindana munyegeza yitwa Paul Gitwaza yaraje ahi Bujumbura aravuga ati bon ndakeneye musigurira ibintu bisigaye bihari mwumbwire na Yesu baramubona Yesu baramukorako Yesu normalement Yesu yaje kugira ngo afise ibibazo baramurundana babona ngo amukozeko ati ndagomba musigurire gute iyo ntami babaye iyo ntami rushe bayizibira ngahe Bujumbura kugira ngo deja nimbura umukozi w'Imana uhari kubwizo ntama zihari none gute none kuba kunyegeza kuba kubloka atanu ukuronka atanu ugira gute si bose harabo turonka gute rero wewe ucu bintuze ukarondera umukozi w'Imana kuwa mbere ngumva ngo singo nta muntu ari kara ngo ari muri bureau ngo ari kungu nta muntu ari karakira umuntu araremze ari kakori no umuntu hejuru c'est pas n'importe qui
ntibamuronka uko nyene Okay. ukazomurondera umuntu isomene 2 3 ukwezi ukazobivamwo ukazogira gute Ndashaka. yarahari ku bwawe ndashaka abantu bashize ku 8 akamuno gatandatu bayikumviza Buja FM nimba ari mu mamodoka ongeza volume ndabibasavye nimba ari mu ndabibasavye isoko ano ongeza majwi volume. ashike kure Rego vraiment abantu bararushe ifo ko tubivuga no mama muri regisi tuje gukira Ndio, voilà. saho gukomerekera Voilà. saho kuvunagurikira Voilà. nimba muhari nk'abakozi b'Imana muhari ku bwacu twibagire ya diri turiko twibagire ya diri turiko Urumva rero, ya diri rero. kakazi twese dukeneye Aha. ka chaque dimanche kugira ngo twambare gutyo voilà Eh. urumva uyu muntu arambwira ati Aha. ndashaka tuhicara tuvugane nka frère et sœur en Christ ya umbwire nakahe kazi twokora umbwire umutahe bisaba ego kugira ngo tous les weekends umuntu aba yambaye costume nshasha ikirato gishasha madama nawe nyene ari class kandi abagore baranazimba naho abagabo bazimba akaba ari class atakazi mufise hama ivyo ni concept donc ivyo tushobora kubona gutya ego kandi urumva ako kantu mugashire ko mukongere ko nta kazi bagira daddy nta kazi afise pasteur nta kazi afise apotre nta kazi afise nta kazi ntiturabona ahantu batonda bamwe hariho abafise ivyo bakora bamwe barafise ivyo bakora bamwe je dis bien bamwe voilà les deux ntunavuga ngo hariho ngo baranagira ama consultance ari payant ntunavuga ngo baragira coaching ziri payant non ils sont là c'est juste qu'ils sont là juste pour prier pour ce temps à l'église pas pour tout le monde cyane ingene ukavuga wowe deja bon si nayibayemwo numva rumva daddy umuronka jewe sishaka kwanza byo kubanza kumuronka reka none gaje umuntu afise amahera biragoye kumuronka turaba iyo biriko birapfiye ko bipfira muri ubwo busazi bw'amafaranga bafise none wowe umviriza ambereza ari amazina mwamwe ngatuzi hano bafise amafaranga uretse yuko twege turi abantu babose nyene naho turafise twege vraiment hano wose tubara byoroshe voilà nka jewe nimero yanje iri kuri Facebook ushatse aranyandikira wese nkamwishura hariho n'abadadisha umushatse ubwo nyene bwa bamuronse voilà Imana ibaheza yego vraiment mina ibagirire neza c'est ça ari abantu ngaha ya mazina wumva atarashikana 10 y'abantu bafise amahera ngayo Bujumbura urashaka kuronka uca umurongo ubwo nyene nukura amahera reka reka tuguma tubonana ngaha muri bire ibinye nta mahera turaye kuko ari je ngira n'amabarabara ngira barashiye gwawe nukuri canke oya muga baranarengana ne tuba kwa warengana bafise yabo bafise ahantu hanywe ivyo vyayi Zanzibar Dubai oh la la les îles Maldives nagira namenyesha yuko icayi cyo kujya gatatu kumusaga cabukaru cadukurisha urumva rero uwo muntu hangi ati ndashaka tuvugane nk'umufukana n'umusore mbwira business ngaha i Bujumbura twoshobora gukora sivyo ego kugira ngo tous les weekends twame tudufise twame turi muri Lux yes tous les weekends Patrick Wasso ngo yadugije volume merci beaucoup Wasso Papa Padia we love you kandi iminsi ni myinshi tunakupenda tunakumiss tunakupokea tunakushukuru kwa kudusikiliza na oya reka nacho kameme urumva rero mbwira rero atije mbwira ndashaka umbarira mon frère hagira mubona mbona masere hagira mubona dadi na mami nakwibutse neza yuko bijya n'ibintu bigaragara tubona le dimanche hari ibindi bitagaragara mugabo benshi abantu bakora babakorera amaregitoro dans les weekends amaregitoro amahera yo kuryoherwa amahera kuryoherwa ya loisir what does mean ni kuvuga ngo ni le soir nashobora kuba rushe prendre de l'air hejuru muri panoramique ubuju café gourmand
ivyo rero uvuze cafe guma panoramique ndumva nahandi bamuha amahera selo n'abantu yakira aho bati wewe turabizi ko wakira abantu benshi hari umuntu rero ushobora kwakirira udashobora kwakirira ari yanye kwa ndayizeye hajya mu gitaramuka urumva wakirira muri ville ahantu hatuje sivyo aho ivyonye kandi umva dadikanda rero n'abashitsi yakira muhira abashitsi ba bien bashitsi biteka ntivyari bibi mon frère gushikaho ntivyari bibi ayo mahera yongerwa ko kurajya twabonye y'impunzu sivyo abana biga jewe avant sinahora nibaza ko je nari nzi ko Imana imbabarira n'ukuri hanga abantu ngo bishwe no kutamenya je nari nzi ko ajya mahera donc cicumi iki ego hariho udukorwa muri eglise hariho loyer hariho ama instrument bayakozwe hariho intebe hari byinshi bitandukanye hama nabanzi ko normalement nayo murimo w'Imana mugabo undi muntu arambwira ati non kwa kundi nyenzo vuga ati 3 mois trop c'est trop arikunda gute none wewe ushaka kuva ngo baguhe miliyoni y'intuze hama natwe kuzuvuga ngo 100 none si jewe none le numéro 1 c'est moi l'initiateur l'initiateur none ntuzi ko uko nyene wambara nawe yambara basi wapfa umubwira uti okay je comme moi aussi moi je joue le rôle de l'initiateur en fait nigerezwa kukumvisha nigerezwa kumvisha combien de fois ibi bintu c'est ma tête en fait ta tête c'est ma tête ko turi muri muyani majambo muyani majambo c'est ma boîte ajana ta boîte encore ko turi mu murimo wa data tiko dukoresha des termes quand même agafaransa keza umwave mweza ngo boîte mathématique arumugabo yambwiye narababaye uwo munsi twagiye ahantu ruguru ukora akazi hanyuma rero kujya kunje nguma nivugira bandanya mvuga sinamenya ko twagiye mu vy'ubusiri achamwa ngo tais-toi ngo c'est ma boîte ici c'est ma boîte ati quand je parle personne ne parle c'est ma boîte aho kanure ndumva ingene ebana ashize hasi anyeretse atumviriza jewe nanje aki Imana uzoyikundeka Imana izoyikunde Imana sinze ne yabigize tugeze Bujumbura aca yiro turuva mu modoka yiwanje haleluya ya shanamera nk'uhoze aca aravuga shanika yari kukujata acharavuga avuze tananje navugira hejuru no c'est ma boîte iyo moze personne ne parle jewe moze na muntu avugira muri boîte yanje tais-toi nakwizere ariko kujana hasi yo ndavuga ati Imana ni nziza Imana ni nziza ni wari sinzi ko ukwiro turuve kandi afite imodoka afite ibintu byinshi muga sinzi ko ukwiro turuve nanje mu modoka yiwanje ugana mbwa ati sema boîte muyani majambo nakobe kubereka n'udufata umuntu nabi na uzokwiro turuva hano nibi rero by'uyu mupasteur initiateur ni we la tête boîte ngo ni yiwe ngumviriza ngo je ngo mu miliyoni mwegabura ya 240 kandi ikindi naco regala kubwira basi nimba waronse basi reka tuvuge basi waronse basi gira effort nabajya bandi babambare neza nabajya bandi urabe leur femme base neza basi yategerezwa kubaho la différence entre apôtre le numéro 1 de l'église normalement nous sommes dans un monde où vraiment nawe wambaye agashati gashasha utaweza kuifotora basa abantu ugashaka kuri statut ngo ndikunda canke atafoto nacaba Imana tubabarire urumva rero hama nyene tugeretse kuya nkura bwati mbwira rero business kokora kugira ngo natwe le weekend ushobora kuronka bishasha hama ushumbwira iyo business yaje yego mwereka nta business bari mu none twatana kimwe bakora aruko babonye kuri tete bavumera nawe ayo mahanga kubera afise amabanga menshi yiwawe nturi bumwirukane tutera murungika
hama yo maze kumurunga hari yange kandi yenda gutera inkuru hari abantu nabo muta mu bugaragwa aramera raragiye hari mu mahanga aha kamera muri ntonyere muriruka oya muriruka nasi waba ugiyeyo ukagwayo si waba yakujana voilà sasa rero uno munsi hari abantu batonda direndi orendi kuri eglise uno munsi swate ngo yagize ngo abagabo ejo abagore hirya yejo kugira hagaruka abonyene mugabo bari mu yindi sura abapfakare n'abapfakazi mana duse reka basi tuvugana ukuri sivyo normalement ivyo batwigisha nivyo twagiye gukoresha muri ubuzima busanzwe okay sawa lundi turagiye mardi turagiye mercredi jeudi vendredi samedi dimanche okay none basi ivyo tuzobipratika ryari uri umugore sivyo mumbabarire no kwimana mumfashe dufashanye umfashe naye ndagufasha uri umukenyezi canke uri umushinga ntahe canke uri umunyeshuri uva ku ishuri ntunaruhuka uja mu murimo nimba ari muri sono murinde kuja ntivyari bibi uragiyeyo lundi uragiyeyo mardi uragiyeyo mercredi uragiyeyo jeudi uragiyeyo vendredi uragiyeyo samedi uragiyeyo dimanche iryo shuri ryawe bizogenda gute uri umukenyezi kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa mungu noneho buri ngorane gute mu rugo niyo mpamvu ucuja kurondera dadi iryo jambo ryo twigisha tukaritora hama tukagenda kurikoresha mu buzima busanzwe kandi tukagira n'ubwenge none yasha urubatse monsieur ntakubona madame ntakubona none byo reka gupararangana gutse nawe uguma ujayo ku ishuri nta mwanya uronka uheruka ivyo mu ishuri urakudubura gute naho marima yaba nyene igijambo ry'Imana tujya aplika vya vrai apana kuvyo kuraba amaso y'abantu n'abandi nta esheke twa tugira nta umwana ciye ubwenge umwana afata iryo jambo akaritwara mu buzima bwo kwishuri yoba ari umwana atandukanye n'abandi uko abandi ntavyo baba bazi yoba meilleur ngo usanga umwana niwo wanyu kubera iki nta mwana afise haguma ari kuyiguza ukuntu uze kumuziha kandi Imana dutabare kandi badadi muko muratwumviriza namwe murabizi byo mukora biya muko murakora si vyiza hindukira arakana nabonye ntunze yavuze Pastor Marcelo ushaka kuba miliyoneri ngo ntuguma muri eglise ushaka kuba miliyoneri uja gukora gashakisha kanoti gavra ushaka kuba miliyoneri ntugira jeune uva mu nzu ukaja mw'ibarabara kuyarondera ushaka kuba miliyoneri uja kurondera ku kazi tu dois avoir une tête tu étudies ukaronka ama diplôme kugira ngo ugire ubwo bumenyi bashaka ahantu runaka muri ivyo bisosiyete ntibakeneye des têtes vides bategereje des têtes bien formées rero nagenda ko guma ngaho gute ntibikunda nuko nta jeune izotuma ngo amahera ngo arakoroteka naho uja muri jeune heza ha mugenda uronde ariko aho muratubwira iki ko mugira mutwite abantu b'abapagani ko mugira mutwite abantu batagiri ngo jemura nabi ngene uhuye n'umupase ngo umviriza ngo ivyo mukira ku Mana ngo ivyo muguwa mutuvuga none gashi ni iwanyu rero iyo Mana mwarayigize gwanya mwarayigize iyo mukinanira mwarayigize iyo mu Kamenge mwarayigize iyo mu Gihosha gusa mwarayigize Imana iri partout omniprésent kandi ni yatweze nta muntu n'umwe ashobora kwiyamagara gusumva ibyo biwundi ngo imwitabe ahubwo muraraba neza bajya abantu mwasize inyuma burya niba bayihamagarika mwe namwe muri ko mugivyi wabo ko muzobiruka muzobiruka muragaheza gito ndumururazi n'ibiki mama ngo nitubavuge tureke kubavuga gute mwari ivyo abantu mwarabamaze ni jewe arahura nabivuze ndi kumwe n'uyu mudamu ego brem nguyu ariko tutiyagira ko hariyo n'abari mu mwemu n'ukuri vraiment abari mu mwemu komeze muri yizi murazi ibikorwa by'iwanyu muri ko murakora Imana ibahezagi ariko abo nabo bariko binyegeza mu ijambo ry'Imana kugira basahura abantu imiryango barayisambuye abagore ntibacubaka n'abagabo abagore baguma mu majene atandukanye gutindaho n'ivyo kubaka ngo wokorako jene muri jene kirazira ivyo bintu umuntu yagukoye arageza kumubwira ngo mwasatse mwabagore mwe uko no kutamenya normalement
abantu bubakanye gufata ingingo ni vous deux nta ngingo rero ushobora kwifatana jewe ngo none nk'ubu ndakubaza wowe wovuga ngo jewe ngo ndi umutwe ngo ndi kwa amaso ndi kwa amatwi ngo ndimenye amaboko nayo umutumba nawo amaguru nayo ibirenge navyo nigipasa nibikunda basha twavuze bike muri vyinshi musanzwe muzi vous connaissez des histoires mu ma quartier yanyu mu ma église yanyu ahantu henshi tubaye ariko turakwiye kameme bino bintu kubiheba by'abadadi wa nivyo umudadi mbega mwita dadi nagira dadi numwe dadi ni imana ibintu vy'amasutitre mugira nagira nzare verset biblique ibyo vy'amasutitre mugira kanihore normalement twese ntitungana kubera tutangana kandi ijambo ry'Imana tubwira ko twese hariho abahamagawe bien sûr sibyo hariho ababa bahari je suis d'accord avec toi sibyo mugabo ntibisigura ko umuntu yahamagawe arakwakompanya kugira ngo nawe Imana ushobore kuyimenya kandi hari Imana mu kuyimenya irevra umuntu aragushira muri iyo nzira mugabo sitatwa yo kuja muri relation n'Imana je ntiwombwira ngo relation y'ababirira hagiye mu bugira gatatu hashaduka induru wewe urashobora kunyigisha inzira z'Imana uko nkwiye kubijamwe ariko kugira ngo izo nzira z'Imana ndazimenye bya vrai nije n'Imana nta byo kuvuga ngo kingikiye urantwara ukamfasha mugabo asigaye ni kandi tugira n'abantu babaze kugira des experiences bari imbere avuga ati uragira gutya uragenda gutya aho ribaza yuko uva twavugiye ujya mudada bareka ivyo bintu bimwe amahera ngo abireke bivana ahubwo jewe umuntu niko nabwira cyane hato bireka Hoge izo ntama ziko zirazimira zikabivamo nande niko tubwire abantu bafata ibishara yabo bakabashira ibazisha umwanya wose bavuga ngo time is money ega baravuga ngo ibihugu gituma bidateme no twotera imbere gute tudakora gute nyene nari umva nk'uyo Marcel nyene yavuze ati no nushaka kuguma uvuga ngo dutungishije benshi ngo tuboneka nk'abakemwa dutungishije benshi utungishije ne wewe narabikinyera fwa passe muri mese muri kigisama komedi nyene abakizwa nabo nyene barenze urugero ngo tuboneka nk'abakemwa dutungishije utungishije benshi nde waziranotse wowe muri bujya butunzuri uramutungishije zijya van transport ndeka tuwane ni wewe umuha person ni waguha person oya reka nagira ngo bamushira kati tutungishije benshi kubw'imemu byabindi ku mwuka bon mugashireko mu mwuka kubigaragara muko mbovu naco mufise rondera muraka voilà turondere dusenge hama tuje ku mirimo hama tugire umurimo w'Imana kubujamo ntivyari bibi ariko umenye ko nawe nyene wazi ko nk'umunyu kavuga ngo je ngo petit frère bamwirukanye nta minervare ntaki muratanze mu murimo w'Imana n'ama responsa nkoresha cyangwa ifanza c'abatama bakeye ama responsabilité bavanga n'aba partenaire urumva ari akantu ka be bavuga be disponibilité umva ama responsabilité umva ni bi mumenye ko mufise ama responsabilité après tout nukuri vraiment tubaje gutanga icicumi ibintu byinshi wana shima gutanga icicumi ni intérêt yiwawe kuko ubutunzi bwawe urabasecurize mugabo ntutange yose menya ko urafise urugo menya ko urafise aba bro menya ko urafise mama na papa menya ko la vie continue mugabo muri make ntiba profite faiblesse zawe merci